Iyi ni radio BBC gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa mbere muri 2024. Umukuru w'igisirikare wa Tanzania arasaba leta yiwe kwirukana impunzi n'abasaba ubuhungiro bari muri ico gihugu kuko ngo bari mu mpamvu zibangamira umutekano wa Tanzania. Uyu munsi ni umunsi wahariwe uburezi ku isi, turihweza ibibazo rimwe mu mashuri yo mu Burundi yayobotse umugambi w'uburezi budakumira ricamwo. Turabashikiriza kandi ica bihweza utuntu n'utundi biyumvira ku buco ingabo za SADC zishobora gushikako mu gukemura ikibazo c'umutekano muke mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ndetse tubafitiye n'ikiganiro c'abagore n'amakuru y'inkino aho twibanda ku nkino z'igikombe ca Afrika mu mupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Ikaze ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Uburusiya bwashinje Ukraine guhanura indege yabwo ya gisirikare itwara abantu n'ibikoresho ivuga ko yarimo imfungwa z'intambara z'abanya Ukraine 65 zari zigiye mu gikorwa cyo guhana imfungwa. Ukraine ivuga ko irimo gusuzuma neza ibyabaye maze yongeraho ko Uburusiya burimo kugerageza gukoresha icengeza amatwara rigamije guhungabanya igihugu. Ni inkuru ya Steven Rosenberg mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Indege itwara abasirikari ya Ilyushin yaguye mu ntara ya Belgorod y'Uburusiya iri ku mupaka iki gihugu gisangiye na Ukraine. Amashusho yafatiwe kure na telefone ngendanwa agaragaza indege ihubuka mu bicu, nyuma gato hagakurikiraho ikiziga cy'umuriro. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byatangaje ko Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya yavuze ko indege yarimo abantu 74, aba ngo barimo imfungwa z'abanya-Ukraine 65 bafatiwe ku rugamba. Aba Moscow ikavuga ko yari kubatanga mu gikorwa cyo guhererekanya imfungwa, gusa nta ruhande rudafite aho rubogamiye rwari rwemeza aya makuru. Nyuma yaho umukuru w'akanama k'inteko ishinga amategeko gashinzwe umutekano yavuze ko inyuma y'indege mu kirere hari indi ndege itwaye izindi mfungwa z'intambara 80 z'abanya-Ukraine, ariko ko yo yashoboye kuberereka. Ministre w'intebe mushya wa Slovakia yisubiyeho ku buryo butunguranye yiyemeza gutera inkunga Ukraine haba mu rwego rwa diplomasi ndetse n'ubukungu. Robert Fico ufatwa nk'umuntu wa hafi wa Perezida Putin aherutse guhamagarira Ukraine kwemera ko bitazashoboka ko yisubiza ubutaka bwayo Uburusiya bwafashe. Icyakora nyuma yo kubonana na Ministre w'intebe wa Ukraine bwana Fico yemeye gufasha mu kurinda umutekano w'icyo gihugu, anasezeranya ko hazemerera amasosiyete yo muri Slovakia guha Ukraine intwaro. Yavuze kandi ko hazashyigikira icyifuzo cya Ukraine cyo gusaba kwinjira mu muryango ubumwe bw'Uburayi. Ishyaka rikomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryakoze imyigaragambyo ikomeye. Imyigaragambyo isaba ko habaho amavugurura ku bijyanye n'uko amatora akorwa ndetse n'itegeko nshinga rigahinduka kugira ngo bigabanye ububasha bwa perezida. Niyo myigaragambyo ya mbere ikomeye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baye mu myaka mike ishize, kandi je nyuma yaho Perezida Samia Suluhu Hassan akuyeho itegeko ryabuzaga imyigaragambyo yabo bakoraga akayabikoze umwaka ushize. John Magufuli wamubanjirije yari yashyizeho amategeko akumira cyane abatavugaga rumwe n'ubutegetsi bwe kandi atamuri yombi abamunengaga. Abayoboke ba Chadema babarirwa mu bihumbi bakoze urugendo rwabanyujije mu murwa mukuru w'ubucuruzi Dar es Salaam bazunguza ibyapa byanditseho ko bashaka kuhajyaho akanama gashinzwe amatora kigenga. Bitekanijwe ko Perezida Hassan aziyamamaza manda nshya umwaka utaha.
imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za Israheli n'abarwanyi ba Hamas hano Yunis mu majyepfo ya Gaza nyuma yaho ingabo za Israheli zivugiye ko ziwuzengurutse. Hagati aho umwe mu bayobozi bakuru b'abanyapalestine yabwiye BBC ko abahuza bo mu Misiri bagejeje igitekerezo gishya kuri Hamas cyo guhagarika intambara. Ni inkuru ya Yorande Ner mugezweho na Ivete Kabatese. Ingabo za Israeli zakomeje umugambi wo gufata umujyi wa Khan Yunis zishyiraho uburyo bushya bwo guhunga kugira ngo abantu berekeze mu majyepfo. Rimwe mu mashami ya Loni rivuga ko ibyo biza kugira ingaruka ku bahatuye hafi 500 n'abandi bahunze barimo abari mu bitaro bikuru bibiri. Igisirikare cya Israeli cyemeza ko kishe udutsiko twinshi tw'abanyapalestine bitwaje intwaro muri ako gace. Umwe mu banyapalestine ufite ahahuriye n'ibiganiro biriho bibera i Cairo avuga ko byavuzwemo umugambi mushya wo guhagarika imirwano ugizwe n'ibyiciro 5 bizabanzirizwa na gahenge ko gutabara abantu, ku rundi ruhande hakaba ingurane yo kurekura abanya-Israeli bafashwe burwate na Hamas kugeza ubwo bazagera ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo burambye. Ikibazo nyamukuru cyo kwibaza ni ukumenya igihe ingabo za Israeli zizavira i Gaza. Habayeho ibikorwa byo gukozanyaho hagati y'ingabo za leta ya Somalia n'umutwe ugendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu wa Al-Shabaab. Aba biboneye n'amaso yabo bo mu karere ka Mudug hagati mu gihugu bavuze ko igitero cyagabwe na Al-Shabaab mu rukerera rw'uyu munsi cyatangiranye no kwiturikirizaho igisasu by'umwiyahuzi kwakurikiwe n'amasasu y'urufaya. Uyu mutwe wavuze ko wafashe ibirindiro byinshi bya gisirikare kandi wica abasirikare benshi, ariko ntibyigeze byemezwa n'uruhande rudafite aho rubogamiye. Hashize amezi 18 leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud igabye igitero hagati muri Somalia no mu majyepfo y'icyo gihugu. Nyuma y'intsinzi mu ntango z'icyo gitero, abanyamakuru bavuga ko ingabo byazigoye kugumana ahantu zafashe. Urukiko rw'ikirenga muri Komore rwemeje ko Perezida Azali Assoumani yongeye gutorwa ariko rugabanya amajwi ye kugeza ku majwi 57%. Abatavuga rumwe na leta bari banze byavuye mu matora maze bitabaza inkiko bavuga ko yabayemo uburiganya. Komisiyo y'amatora yari yabanje kuvuga ko abayitabiriye ari 16% gusa. Kuba abantu mu nyuma barabwiwe ko habarenga 50% by'abiyandikishije gutora barayitabiriye, byateye amakenga ko hashobora kuba harabayemo uburiganya. Mu cyumweru gishize leta ya Komoro yashyizeho amasaha y'umukwabo kandi kumira ikoresha rya internet nyuma yaho imyigaragambyo batavuga rumwe n'ubutegetsi ibayemo urugomo. Florentine urakoze Jacques Nitegeka. Umukuru w'igisirikare muri Tanzania asaba leta yiwe kwirukana impunzi n'abasaba ubuhungiro bari muri ico gihugu, akavuga yuko impunzi ziri mu bituma umutekano w'igihugu ubangamirwa. Ico kibazo kikaba catuwe umukuru w'igihugu ku munsi wa mbere igihe hugurura inama y'abakuru b'igisirikare ca Tanzania. Perezida w'ico gihugu Mufasoni Samia Suluhu Hassan yaremeye ko leta yiwe igiye kwiga ico kibazo yatuwe n'igisirikare. Ibiharuro bitangwa n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamahanga rirera impunzi ku isi byerekana yuko gushika mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze Tanzania yari icumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 255,000, abenshi bakaba baturuka mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari mu biro by'i Nairobi. Mu birori byo kugurura inama igirindwi y'abarongoye igisirikare ca Tanzania byabaye ku wa mbere Dar es Salaam, umukuru w'igisirikare yabwiye Perezida Samia Suluhu Hassan ko ikibazo nyamukuru gihanze umutekano mu ntara zo mu burengero bwa Tanzania ari uko ako karere gahaye indaro impunzi n'abasaba ubuhungiro igihe kirekire. General Jacob John Mukunda yavuze yuko mbere muri abo harabahawe akazi gushika no mu nzego z'igihugu zifata ingingo. Uwo mu general yibukije ko Tanzania imaze imyaka irenga 60 yakira impunzi ziva mu karere na cyane mu Burundi na Kongo, ko no mu mwaka uheze abarenga 139 binjiye muri ico gihugu. Avuga ko abenshi mu bahunze mu mwaka uheze bahunze ku mvo z'ubukene kuko Tanzania ifise amahirwe menshi ku bijanye n'ubutunzi gusumba ibihugu baje bavamwo. Yasabye leta ko yokwiga ingene yosubiza iwabo impunzi ziva mu bihugu umutekano wagarutse.
General Mukunda asaba kandi leta kwirukana impunzi zatswe uburenganzira bwo kwitwa impunzi, abimukira badafise ivyangombwa hamwe n'abasaba ubuhungiro ariko babwimwe. Perezida Samia Suluhu Hassan yemereye izo ntwazangabo ko agiye gufata mu minwe ico kibazo kubera ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi ryagabanije akariro mu gikorwa caryo co gutahukana izo mpunzi. Impunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Kasulu na Kibondo mu ntara ya Kigoma zari zisanzwe zifise ubwoba ko leta ya Tanzania ishobora kuzirukana nk'uko vyagenze mu 2012. Leta ya Tanzania yo ivuga yuko atamugambi nk'uwo ifise, ko ahubwo izobandanya bahimiriza guhunguka ku gushaka kwabo. Ariko ivyaraye bivuzwe n'abategetsi b'ico gihugu bitegerezwa kuba vyaziteye amakenga kurusha kuzihumuriza. Pwimedi ku magenge, BBC gahuzamiryango, Nairobi. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza guhangana n'ikibazo c'umutekano muke cane cane mu buseruko, iramaze kwakira igice c'ingabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC zagiye gusubira mu kibanza c'iz'umuryango wa Afrika y'ubuseruko East African Community. Kongo itashimye kongera ikiringo inyuma yo kumarayo amezi 6. Kimwe mu vyatumye izo ngabo za East African Community zitongerwa ikiringo nuko zitatanze umusaruro Kongo yari yiteze. Mu ntumbero yo kumenya igishobora kwitegwa kuri izi za SADC n'ubudasa hagati y'iyo migwi, twifashishije Onesphore Sematumba wo mu kigo International Crisis Group. Namubajije rero nimba bishoboka guhasha umugwi M23 nk'ivyakozwe mu myaka ya 2012 ushira 13. Bwana Sematumba ati: Ndumva bidashoboka kuko hari aho biza guhurira, naco gituma nyene abantu bashobora kwihenda. Urebye ku bihugu bitanye ingabo ni bimwe, Tanzania, Malawi na South Africa nizo zari zikoze uriya mutwe wa brigade wiswe FIB wafashije cyane mu gutsinda M23 muri 2013. Nizi ngabo zitegerejwe muri SAMIRDC, niyo misi ya SADC muri Kongo, nabo ni ingabo zizaba zivuye muri ibyo bihugu Malawi, Tanzania na South Africa. Ariko nshobora kuvuga yuko ressemblance ihereye aho ngaho, kuko ubundi ziriya za FIB yari force speciale ya MONUSCO, bari bafite n'ibikoresho n'amafaranga ya Nations Unies. Naho ubu ngubu bari abaje ni SADC yonyine ntabwo ifite uriya mutaka wa Nations Unies hejuru yabo, ntabwo banafite n'ububasha n'amafaranga. Yego bije gusa, ariko ndavuga ngo SADC nize ikore ibyo FIB yakoze muri 2013, ntabwo ari kopie kore rwose. Ari umuntu aribaza ati noneho biramutse binabayeho aba bagwanyi ba M23 bakatsindwa, woba ari umuti urama muri karere k'ubuseruko bwa Kongo? Oya, urabona M23 no mutwe umwe mu mitwe irenga 120 iri mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo myinshi muri iyo mitwe ubu yamaze kwishira hamwe ikavuga kugiye gufasha guverinoma ya Kongo kurwana na M23 bakita abazalendo. M23 hari umwihariko bafite, nuko ari umutwe utuma haza intugunda nyinshi mu karere, kuko diplomasiya shwanyaguritse cyane, kuko urumva bavuga kwishimikiye ku Rwanda, ukumva ngo Burundi bufasha Kongo kubarwanya, n'umubano w'u Burundi n'u Rwanda ukazambiramo. Niwo mwihariko M23 ifite, nta muti wa gisirikare uzazana amahoro arambye, kuko yo FIB yabonye insinzi ya gisirikare, ariko ntibyareze imyaka 10 ngo M23 irongera irazuka, kandi izukana ubukana. Tanzania ntitashimye gutabara Kongo biciye muri East African Community, ariko ubu kaba carajanye n'ibi bihugu bindi vya SADC. Ibi umuntu iyo bitahura gute? Tanzania ntabwo yohereje ingabo muri EAC Regional Force, ariko ntabwo nayinenze nangwa ngivuge ngo ntabwo ishobora kujayo. No gutegereza tukareba. Twabonye ko bataje muri EAC, ariko baje muri SADC. Wenda ni politiki yabo, wenda ni priorite baba bafite, ubwo no kubitega amaso. Onesphore Sematumba wo muri International Crisis Group. Tugeze ku isaha 1:15 mu karere k'ibiyaga binini. Iyi ni BBC gahuzamiryango.
kuri uno munsi wahariwe indero ku isi BBC ibajana ku ishure rimwe ry'Igitega ku mugwa mukuru w'u Burundi riri mu yafise abana benshi bagendana ubumuga butandukanye ariko bakigana n'abadafise ubumuga. Kuri iryo shure inyubako zitari zateguwe kwakira abagendana ubumuga, ibibazo abo bana bagendana ubumuga bahura mu gukurikirana ivyigwa ni vyinshi, ariko mu mugambi wayo w'indero idakumira imaze imyaka irenga 10 itanguye, leta y'u Burundi ivuga yuko izo ngorane zizi kandi yifuza kuba yazitoreye inyishu mu myaka 5 yimirije. Abadufasha kwegeranya amakuru mu Burundi baragendeye ishure Mugabekazi w'ubwitonzi canke lycée Notre Dame de la Sagesse, badutegurira inkuru mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Abanyeshure bo mu gice ca mbere c'inyuma y'ishure shingiro mu gisata c'indimi ku ishure ryitiriwe Umugabekazi w'ubwitonzi ry'Igitega bariko bariyibutsa ururirimbo ruhayagiza ishure ryabo imbere yo kubandanya ivyigwa. Winjiye muri iryo somero urabona yuko ritandukanye n'ibimenyerewe ku yandi mashure. Impande y'intebe zo mw'ishure uhabona udukinga twunguruza abagendana ubumuga. Bamwe mu bana bariko barimura ivyo mwigisha yandika ku kibaho. Ariko hari abandi atani karamu bafise bumviriza gusa, rimwe na rimwe ukamengo barasamaye. Abo usanga bicaranye n'abandi bitwa abarezi. Donatien Bigirimana ariko arabashikiriza icigwa, arasigura ivyabo ingene vyifasha. Abifitiye rero umubiri umeze neza bariyandikira, abafise umubiri ugendana ubumuga nabwo hari ubutabashobokera ko bashobora kwandika, bakaca bagira ababandikira mu gihe bikenewe ko bandika. Ishure Mugabekazi w'ubwitonzi rifise abana 144 b'ubumuga butandukanye. Harimwo abatabona canke babona nabi, abatumva neza, abafise ubumuga bw'ingingo z'ubwonko, abafise ingingo z'umubiri zidakwiye, hamwe n'abanyamwema. Kubigisha bisaba uburyo n'ubuhinga bwinshi, yamara ishure ntirifise ubukwiye. N'inyubakwa ngo ntizatunganijwe kugira zakire bene abo bantu. Iyindi ngorane ijanye n'ubukene bw'ibitabo. Oscar Niyongabo ni umwe mu bajejwe guhingura inyandiko isanzwe mu nyandiko z'abagendana ubumuga, traducteur interprète. Ibi bitabo ni twebwe tubiteranya, nitwe tubikora, ca dukora igikorwa cyo kubitobora, hama tugashiramwo utwo bita uduspirale kugira ngo gishobore kuba igitabo. Ni umwanya munini cyane, nk'ibi bitugeze ko bikozwe kuva inclusion itangura. Muri izo ngorane umuyobozi w'iryo shure Patiri Simone Nzigirabarya arafise ico asaba. Ico nosaba dukwiye gufashwamwo no gushigikirwamwo hariho ubwa mbere ivyerekeye inyubako za rino shure, indinganizo ingene ritunganijwe. Ica kabiri ni uwo mwitwarariko ujanye n'abakozi, kubongereza cyane cyane umuntu afatiye ku bikorwa bakora. Ica gatatu ni ibikoresho mfashanyigisho, harimwo vya bitabu. Mu Burundi amashuri amaze kwinjira mu mugambi w'indero idakumira ni 48, yose harugwamwo abanyeshure bagendana ubumuga bashika hafi 1000. Unaho twerekeze muri Côte d'Ivoire, ariko harabera za nkino z'umupira w'amaguru zo guhiganirwa igikombe ca Afrika. Uyu munsi hakakigwa inkino zo mu itsinda rya 5 n'irya 6. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Ive Bucana akurikirana izo nkino ari mu Rwanda. Ive, watubwira imikino iteganijwe duhereye kuyo mu itsinda rya 5, ni bande bahabwa amahirwe yo gutsinda? Mukanya isa moya ruraba rwambikanye hagati ya Namibia na Mali ndetse Afrika y'Epfo. Bafana imanuka mu kibuga gucakirana na Tunisia. Ikipe iyo ariyo yose yatsinda yabifite amahirwe yo gukomeza muri kimwe cy'umunani. Ziramutse zose zinganyije byaba bivuze ko Mali, Afrika y'Epfo na Namibia zose uko ari 3 zakomeza, icyo gihe Tunisia yasigara ziramutse zinganyije. Hanyuma turavye mu itsinda rya 6 ho ibintu vyifashe gute? Muri itsinda rya 6 ririmo Maroc ihura na Zambia, naho Tanzania igakina na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bose barakina saa 4, naho navuga ko byose bigishoboka. Buri kipe iracyafite amahirwe yo kubona itike, bivuga ngo ikipe itsinda
iyo ari yo yose irabona itike. Maroc ifite amanota 4 yo bidasubirwaho ifite itike. DRC na Zambia zombi zifite amanota 2, kunganya gusa bishobora kuba byaba bizihagije. Icyo gihe Tanzania inganyije yasigara. Gusa hari ukundi abakunzi ba ruhago navuganye nabo mu mujyi wa Kigali babibona, tubumve. Ndabona amahirwe ndayaha igihugu cya Mali na South Africa kuba yatsinda, ariko South Africa yo bishobora kugorana ikaba yatsinda cyangwa ikanganya. Ibyo yakora byose yo igomba kunganya kugira ngo ikomeze urugendo rwayo. Mali yo ni nkuru c'abana yagatsinze munsi y'ibitego bitari byibura munsi ya 2. South Africa yo akabe kuba bagakomeje. Mu mikino ya saa 4 Kongo yagatsinze na Maroc, ariko Maroc ishobora kunganya kubera ko irakinisha aba reserve. Ibijyanye no kuvuga ngo ikipe umuntu yaha amahirwe mu makipe 8 ari bukina uyu munsi, nta kipe hari yo guha amahirwe, kuko iki gikombe cya Afrika cyatweretse ko kuba witwa ko ufite izina mu mupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afrika bitagikora. Ikipe yose ni umukandida wo kuba yatsinda indi. Iki gikombe cya Afrika cyatweretse ko nari umugabo idahabwa intebe byo kuvuga ngo uri Cameroon ufite ibikombe 5 bya Afrika, byo kuvuga ngo uri Egypte ingire ngo wabonye ibyo Cape Verde yakoreye Egypte kugeza aho ivi nyuma yishyura, kandi Egypte ari ifite ibikombe 7 bya Afrika, ifite Mohamed Salah. Yves, watubwira kugeza ubu imigwi imaze kubona itike yo gukomeza niyihe? Amakipe 12 yose amaze kubona itike. Cape Verde, Senegal, Equatorial Guinea, Nigeria, Misiri, Cameroon, Guinea Conakry, Angola, Burkina Faso, Mauritania, Mali ndetse na Maroc. Izindi enye zisigaye ziramenyekana nyuma y'imikino y'uyu munsi. Urakoze Yves, unaho abakunzi b'urunana tubahonje ku gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa 4 twabateguriye nyine tuzakomeza tubikurikirane turebe niba ari indwara igaragara. Je n'umwe iyo miti baguhaye. Ubu se ndagerayo ra. Ko numva amaguru yabaye ibidido ntabasha no gutambuka. Nta nimero zawe iri amuhanushanye ngo muhamagara za musimbukane. Asimbukana ndi. Hasa kugeze mu rugo. Njewe rangu ndamukamisha nyirabuko tuturere kuko nze kwa muganga nindangiza ntayo kwiganya. Ni saa 12:45 kuri BBC. Unaho duhe ikaze Ivete Kabatesi mu kiganiro c'abagore. Tatuwaje cyangwa gushyiraho ibishushanyo ku mubiri ni umwuga utamaze igihe kinini mu Rwanda, ndetse n'ababikora biganjemo abagabo. Ariko muri mwe mu nzu zikora uyu mwuga mu mujyi wa Kigali twahasanze abakobwa bakora tatuwaje. Arine Umunyana numwe muri bo. Nge nibanda ku bijyanye no kwishanya byo ku mubiri, ku bya makiyaje ntago mbikoraho. Ushushanya ibiki nibiki? Durashushanya uganandika n'amagambo ku mubiri byose? Yego ndabikora, ndashushanya nkandika n'ayo magambo. Bikorwa gute rero kugira ngo ushushanye umuntu uhera kuki? Kugira ngo ushushanye ku muntu ndabanza nkamenya icyo ashaka, wenda afite image biranyorohera, nkambyandika nkamishyira muri machine, nkabishushanya, namara kubishushanya then nka printingana. Hari umuti nkoresha hano nsiga ku mubiri, urahari hano ari wo wuriya, nkaba namwomekaho cya gishushanyo nashyizeho, then nkarindira ko hasa nkahuma, then nkagenda nyuza muri cya gishushanyo namwometseho. Yego biba biri easier kurusha uko wajya gushushanya ku muntu, bitwara n'igihe gitoya. Ishongore Afisat we ashinzwe gushushanya abagiye gukoresha ingohe nazo zishushanyije cyangwa tatuwaje. Da designinga na crayon tilo, hanyuma nkamuhereza forme ashaka, akaba ariyo abakora tatu baza kugenderaho bamukorera tatuwaje. Yego. Ariko nawe ushobora kumugira inama ukavuga uti wendi nijyanye n'isura yawe. Yego, kubera urabona nka bino bishushanyo dufite, akibona wenda akavuga ngenda ndashaka gusa n'uriya muntu, ndashaka kunkorera nk'uriya muntu, wabimukorera bikaba bitamubera cyangwa se bitasa neza kuri we. Rero biba ngombwa umugiriye inama ukamubwira nagukorera ibyo mbona bikubereye, ukareba wenda ahantu utakunze tukahakosora. Ntibyari bimenyerewe mu Rwanda kubona abakobwa bakora umwuga nk'uyu wo gushushanya ku mubiri. Arine Umunyana avuga uburyo yabitangiye. Nuko nagira ubuntu muri Tamani 3 wampakazi
ngize mbona ntago ari ibintu by'abahungu gusa, mbona nanjye nabishobora, ntago bikomeye cyane. Kugize nk'igihe kingana gute? Nabyize igihe kingana n'umwaka umwe, ubwo natangiye gukora ku muntu wa mbere, umwaka ariko warashize. Ubu rero umaze igihe kingana gute ubikora? Ubu maze imyaka 2. Abakiriya barakwizera bakavuga ati n'umukobwa yabishobora. Muri sosiyete yacu kumva ngo umukobwa arakora tatuwaje, iyo nk'umukiriya yinjiye abanza kubitekerezaho cyane, ukabona byamugoye. Mbe yataje ngahita nyizera, birambabaza nanjye bikangora kuba nabimwumvisha. Gusa ntago babyize, ariko iyo babonye ufite confidence, mfite ubushake bwo kubikora, baranyizera nkabikora. Niyo ndangije kubikora akabona biri perfect, barishima cyane. Fiston Ibyishaka numwe mu bayobozi ba Tamani Tattoo, aho aba bakobwa bakora, ngo ntibyamugoye kubizera kubera izi mpamvu. Yajyaga wenda agerageza rimwe na rimwe agakora nko ku tuntu, ukabona nyine n'umuntu ufite umuhate wo kumenya. Turavuga ati twaba tugize amahirwe yo guteza imbere umuntu bidasanzwe bitamenyerewe munoza muri sosiyete nyarwanda. Hari inzu zindi zikora aka kazi ka tatuwaje, ntago mwabanje gushidikanya? Ntago byabura, byabayeho, ariko kugira ngo tujye kumwizera kuba twabasha kuba twamuha abakiriya nuko twari tuzi ibyo ashoboye. Nubwo bimaze kwamamara hanze, mu Rwanda ibyo gushushanya ku mubiri bisa n'ibitaramara igihe, yaba kuba bishyiraho ndetse n'ababikora. Aba bakobwa se babonwa bate hanze aha? Abenshi nyine ahita yihutira kubaza ngo nawe se ufite tatuwaje, kuko abantu benshi ntago baba babyumva. Nyine hari abo babifata nk'abantu babikora ko bataye umuco, ariko abantu bayikoranaga kuvuga ngo baba bataye umuco. Akenshi ni iby'ingohe, wenda nk'abamama bituma umwanya wabo ugabanyuka, nko kubyuka uri gufata crayon ujya gushushanya ngo ukore tilo ujya mu kazi, none ntago bugifata wa mwanya ujya ngo gukora tilo, birakorohera gushobora ko uwo mwanya wakoramo ibindi bintu. N'abandi bantu bakora wenda tatu zo ku mubiri, zo kwandikaho cyangwa se ibishushanyo, aba ari nka memories, n'inzibutso zabo nyine zibafasha nko kwibuka ibintu cyangwa se ibintu bakunda kuba babyishyiraho. Sino kuba ku mukobwa gusa wenda arikora hano hanze tatuwaje ntago bagifata nk'ikintu cyiza, ariko mu by'ukuri ntago tatuwaje ari ikintu kibi. Ego kubyumvisha umuryango byari bigoye, gusa kubwira umubyeyi ati kino kintu kiri ku mubiri w'umuntu ninjye wagishushanyije, kumubwira ko muri kano kanya ari byo bintunze, abyumva byose bitewe nuko ari kumbona, nuko ngaragara, ntago nahindutse, kwa kundi yaranzi niko meze, abifata neza, yarabisobanukiwe cyane. Urafite tatuwaje se wowe? Ntago mfite tatuwaje, kuko ntago nari nabona ikintu nashyira ku mubiri kwa kinshimishije, kuko izo ndi gukora muri kano kanya ziri permanent, urumva nzayigumana burundu. Rero mfite gushyiraho ikintu nyine nabanje gufatira umwanya, nabanje gutekerezaho gifite ubusobanuro kuri njyewe. Abakiriya bawe ubemeza gute ko ari byiza gushyiraho tatuwaje utayifite? Byonyine abakiriya baza gushyiraho tatuwaje naba bazi neza se tatuwaje niki. Iyo yaje rero afite ubusobanuro bwa tatuwaje, ntago yirirwa mbaza, ahubwo arambaza ati we kutayifite, nkamusubiza ni nkuko wabonye wowe ubusobanuro bw'icyo uzashyiraho, njye ntago nari nakibona, ndacyafite kugitegeza kubumvisha neza ko ntari nakibona, ntago bingora cyane. Yaba Afisate Inshongore cyangwa ari n'umunyana, ngo bafite ubutumwa bifuza gutanga. Impamvu bayibaza nuko to twatinyutse kandi dushaka ko n'impano zacu zijya ahagaragara, tukerekana yuko dushoboye. Nababwira nti abo bana b'abakobwa nabo bakeneye ubuzima bwiza, niyo mpamvu rero bafite gukora icyo aricyo cyose kugira ngo bagere kuri ubwo buzima bwiza bifuza. Yego. Arakoze Ivete Kabatesi nabo bafasoni baganira. Reka rero imbere yo kubasezera nsubiza ijambo Jacques Nitegeka. Nababwira ko Uburusiya bwashinje Ukraine guhanura indege yabwo ya gisirikare itwara abantu n'ibikoresho, ivuga ko yarimo imfungwa z'intambara z'abanya Ukraine 56 zazigiye mu gikorwa cyo guhana imfungwa. Minisitiri w'intebe mushya wa Slovakia yisubiyeho ku buryo butunguranye, yemeza gutera inkunga Ukraine haba mu rwego rwa diplomasi ndetse n'ubukungu. Robert Fico ufatwa nk'umuntu wa hafi wa Perezida Putin aherutse guhamagarira Ukraine kwemera ko bitazashoboka ko yisubiza ubutaka bwayo Uburusiya bwafashe. Naho muri Tanzania ishyaka rikomeye mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ryakoze imyigaragambyo ikomeye isaba ko habaho amavugurura ku bijyanye nuko amatora akorwa ndetse n'iteko nshinga rigahinduka kugira ngo bigabanye ububasha bwa Perezida Florentine.
urakoze Jacques. Abadukurikiye kuva mu ntango mwumvise kandi yuko igisirikare ca Tanzania giherutse gusaba umukuru w'igihugu yuko hotangura igikorwa co guhinda abasaba ubuhungiro n'impunzi ziri muri ico gihugu kuko ngo hariho ikibazo c'umutekano giturutse kuri bo. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Nina Iradukunda, mwijwi mwumva Florentine Kwizera, wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Derek. Turabashimiye rero mwese abahisemo BBC gahuzamiryango.